rugendo yararimwo mu ntara ya Bururi icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yararose akaryo ko gusanga bene gihugu ku kivi aho bariko barakora ibikorwa vyo kwiteza imbere mu kugwiza umwimbu muri komine ya Matana no kwegereza amatafari kw'ishure ry'ubuhinga rifise uburaro Itesi Ruyaga ryo muri komine Bururi. Iryo shure ryubatswe mu buryo bwa kijambere rigizwe n'igorofa igeretswe gatatu rikaba rizokwakira abanyeshure bashika 300 mu bisata bitandukanye. Nyakubahwa Denise Ndadaye yarakeje bene gihugu baho kuko yabasanze ku kivi aca bamenyesha ko ivyo vyose babikesha amahoro n'umutekano. Yasavye abari bitavye ivyo bikorwa kwegera abo barongoye kugira babereke ingene babandanya biteza imbere no gutunganya ingendo shure kugira birabire ivy'abandi babarusha. Yarangije abahimiriza kubandanya bikingira ikiza coronavirus mu gukurikiza impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu. Iyo hari amahoro n'umutekano mwikomine canke mu ntara canke igihugu cose, ayo mahoro n'umutekano baca bayakamisha ibikorwa by'iterambere. Tukaba rero dusanze muri ko murabikora muri ku bikorwa muri ku kivi, tukaba dusanze muri ko murateragira ibiraya kugira ngo muzoronke imbuto mukwiza mu yandi makomine mukwiza mu bene gihugu. Aha tukaba dushimiye umwongere mukuru wa diocese ya Matana kuko niwe arongoye bino bikorwa dusanzwe murimo. Twagiye tumushimire cyane kuko ariko afashanya n'intwaro kugira ngo dushire mu ngiro wa mugambi wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu General Evariste Ndayishimiye. Aha dasiba kuvuga ati umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko nawo uronka amafaranga. Rero nagoma ndabahamagarire kwegera izi ndongozi zanyu kugira babaje imbere bafati ya mbere kugira babereke ingere mu bandanya mubumbatira amahoro n'umutekano, mwongera mwiteza imbere kugira ngo muronke y'amafaranga, mwongere muronke ico mufungura. Bavuga bati munda harara inzara hakavyuka inzigo. Iyo hari inzigo urumva yuko umutekano urashobora guhungabana. Rero twagira tubatere intege ku bikorwa vyiza muri ko murakora, twongera tubasaba no kubandanya mugira ingendo shuri mukaja no kurahura ubwenge n'ahandi mukaraba kumbure abandi byo baba babarusha kugira ngo murahuranire ubwenge mushobore kubizana ngaha anye ibyo muba mudafise mwasanze ahandi. Hama mugabo ntitworangiza tutabahamagariye kwijukira kugwanya cakiza ruhonyanganda COVID-19 gihanze isi yose, nubwo ngaha mu Burundi kiriko kiracureha ariko ahandi kirabica bigacika. Hari naho twumvise hirya yejo umunsi wa hirya yejo hafashwe abantu barenga 1,200. Murumva ko ico kiza rero ntaho kiri kirashobora kwiyubika, ariko twege nitwabandanye dukurikiza yamabwirizwa twahabwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Nta nkeka ko ico kiza twe tuzokigwanya tukibandaniza turi ku kivi ntiduhave twugaranwa nkuko vyabaye mu minsi iheze. Mu ntumbero yo kwirabira aho imigambi ya leta iri kirangurirwa mu ntara ya Bururi igeze, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarishikiye ahariko harangurirwa ibikorwa bitandukanye kwigenekerezo rya 11 mu Nyonyo. Aha twovuga ahariko hubakwa urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Jiji Murembwe, n'ahariko hubakwa ibarabara ry'igihugu inimero 16 RN16 mu rurimi rw'igifaransa rihuza intara ya Gitega na Bururi.